Abantu benshi barakunda kwiyumvira canke barakunda kwibaza iyo bicaye ari bonyene canke iyo bari ahantu mu gacerere bariko bariyumvira bariko baramedita ku bintu bitandukanye, bakibaza ikibazo kivuga ngo ndinde? Est-ce que jewe ndinde exactement? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe, akaba ari jewe Ngarurimana Honorine muri kumwe, ico ndagusaba ni kugira j'aime, wabonye ikiganiro gira j'aime, gira commentaire, ushobora kuba ivyo tuvugira hano bikubaka canke wumva hariho ibindi vyiyumviro woterera muri commentaire kugira ngo n'abazokurikirana ikiganiro mu nyuma baze bige canke baze bafashwe na commentaire zanyu. So n'hésitez pas kwandika commentaire kugira ngo n'abandi bazozikurikirane natwe twubake tuba twabashikirije ikiganiro. Ikindi naco ntibagire kupartage ikiganiro gikurikirane benshi bashoboka. Ikindi naco please ndabasavye wakurikiranye n'imboneshakure, ushobora kuba ari irya mbere ukurikiranye ariko ntugende utagize subscribe kugira ngo uzokurikirana n'ibindi bikorwa vyayo n'ibindi biganiro bizogenda biyicako. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurabira hamwe kuri sujet canke kuri débat ivuga ngo wibaza ko urinde? Wewe uriko urankurikirana, ni ikibazo nanje nshobora kwibaza, wibaza ko urinde? Ni ikibazo umenga kirasanzwe, wibaza ko urinde? Ni ikibazo umenga kiroroshe, umuntu akikubajije wocishura neza canke wocishura nyene kirasanzwe, oya ariko si ikibazo gisanzwe ugiye au fond. Wibaza wewe ko urinde? Urinde ata muntu akubona, urinde ata muntu muri kumwe, urinde iyo uriko urakora ibintu vyawe uri wenyene, urinde iyo abantu batariko baragukomera amashi, urinde iyo utariko uravugira mu bantu, urinde iyo utari ku kazi, urinde iyo utari mu rusengero, urinde iyo utari eka harya hantu hose twibona, wewe urinde exactement? Urinde abantu batariko baragushima canke bagushimagiza kuvyo ukora canke ingene umeze, canke ingene bakubona, urinde wewe exactement? Wewe uri umuntu nyabaki? Uri umuntu akora iki? Uri umuntu akunda iki? Uri umuntu ameze du genre gute? Ni ikibazo tugomba kwibaza kugira ngo dushobore kuvugana ko bimwe na biriya muri kino kiganiro, hanyuma utahure kandi wongere unamenye vyinshi biciye muri ino sujet kandi muri ino débat y'uno munsi. Kenshi iyo twibajije ico kibazo, kenshi turakunda kubura inyishu kubera ko usanga abantu benshi babaho ubuzima batazi exactement ivyo bariko bararabamwo canke batirenda compte ubuzima bariko barabamwo canke batigera bicara ngo biyumvire ico baremewe hano kw'isi n'ico bategerezwa gukora, hanyuma ugasanga ni wa muntu ndafise akazi ni bon, reka nkore akazi kanje, reka ngire iki, nyene uribeshaho ariko utaramenya exactement wowe ico uri, utaramenya wowe urinde, wowe utaramenya est-ce que jewe ni igiki naremewe hano kw'isi canke ni igiki Imana yanshiriyeho hano kw'isi, ni yahe nshingano yanje nkwiye gukora, kubera ko twese abantu turi bamwe. Kuba uri kiremwa muntu, hariho n'uwundi ari kiremwa muntu, naje ndi kiremwa muntu, nawe uriko urankurikirana uri kiremwa muntu, ariko twese turi abantu mugabo ntitwagenewe gukora bimwe hano kw'isi. Imana mu kuturema canke Imana mu gushira kw'isi ntiyagushize kw'isi kugira ngo uzomere nka naka, uzomere nka mama wawe, uzokore nk'ivyo mama wawe akora, canke uzomere nk'umugabo wawe, canke uzomere nk'umwana wawe, canke uzokore novuga ngo ivyo kanaka akora, canke nyene ube nk'abandi, no. Ariko hariho ikintu de spécial Imana yakuremanye wewe hano kw'isi utegerezwa gukora wewe nyene, kikaba ari ikintu Imana yagushize, kikaba ari wewe nyene ugikoze kandi kigatuma kikudefinisa wewe nyene ico uri n'ico ugomba kumarira abandi. So ikibazo rero urinde, abantu benshi turakunda kwihisha uko tutari bivanye n'ingene tubayeho muri societe. Abantu benshi turakunda kwihisha bivanye n'ingene uko duseruka imbere y'abantu, ugasanga uko duseruka imbere y'abantu siko turi exactement. Abantu badushimagiza, uko abantu badukomera amashi canke uko abantu bagenda barakuvuga mu kibano, urya muntu n'umuntu mwiza, urya muntu ameze neza, urya muntu akora ibintu vyiza, abantu kurya hari bagushimagiza. Mugabo wowe wicara ahantu hamwe ukiyumvira ukiraba exactement, ugasanga uri different, uratandukanye n'urya abantu bazi, canke uratandukanye n'urya bakuzi ku kazi, uratandukanye n'urya bakuzi kw'ishure, uratandukanye n'urya bakuzi mu kibano, uratandukanye n'urya bakuzi mu muryango. Ugasanga rero uriko uraho ubuzima atari ubw'iwawe, canke uriko jouahore y'abantu babiri, uriko jouahore y'umuntu bavuga ngo adasa nuko Imana yamuremye canke atameze nkuko Imana yamuremye, rero ugasanga biriko biraperturba ubuzima bwawe canke biriko biragenda vyica ubuzima bwawe, canke biriko biragenda vyica kazoza kako. Ikintu cose dukora canke ikintu cose umuntu agenda akora muri kubu nico kigaruka muri kazoza, kivuga ngo kubu kadefinisa kazoza. Hanyuma ikindi naco, abantu birakunze kutugora, ugasanga tuko dutakaza vraie identité yacu iyo tugeze ku ma décision kanaka. Ugasanga hariho ingingo utegerezwa gufata, muga kubera ko hariho abantu bakuzi uku canke hariho abantu bakubona uku,
ugasanga uriko uriyumvira ngo bazombona gute, bazovuga iki, canke bazonyumvira kwiki, mbega ikibano kizomvuga kwiki, bazova bavuga ibi n'ibi n'ibi, bazohava bibaza ibi n'ibi n'ibi, bazohava no, ahubwo banza urabe ingingo ugomba gufata d'abord, est-ce que irabereye mu buzima bwanje, mbega ino decision ngomba gufata irabereye mu buzima bwawe, si ibereye mu buzima bwawe yikorereko, ureke kuraba ikibano, ureke kuraba abantu, ureke kuraba naka ngo naka azohava mbona uku, naka azohava agira iki, no, ariko raba ukore ikibereye, raba ukore ikintu ubona ko wewe kitariko kiraguperturba, kitariko kiratuma abantu bavuga ngo kitazokwica, kitazoguhindura, ariko ikintu ubona ko muri kazoza kizokuzanira ikintu ciza mu buzima bwawe. Reka kuraba abandi, reka kuraba amaso y'abandi, reka kuraba amajambo y'abandi, ariko raba wowe icuri exactement. Hanyuma ikindi naco, ku bantu usanga uno munsi hariho abantu ikibano gihindura, ukwiye kwiyumvira kandi ukwiye no kwibaza cane, mbega iyo ndiko ndavuga mba ndi jewe canke amajambo yanje ansohokamwo, mbega ni jewe exactement, kuko hariho abantu usanga bavuga ibintu ugasanga ariko abivuga pour rien, ariko abivuga kubera ko hari ikintu kanaka afise impamvu ariko arabivuga, mugabo yicara ahantu akiyumvira ugasanga ivyo yavuze ntibihwanye n'ivyo muri we yashaka kuvuga, canke ugasanga amajambo agenda asohora ntahwanye n'icari we mu buzima bwiwe exactement. Rero ni vyiza ko wicara ahantu ukiyumvira, ukanisuzuma, hanyuma ukamenya ico gukora, ukanamenya n'ico guhindura, ukanamenya none jewe est-ce que kubera iki ndiko ndabaho bino bintu, kubera iki ndiko ndabandanya mbaho buno buzima, ariko ndiko ndabandanya mbaho meze uku, abandi nabo ugasanga akora ibintu bitandukanye mu kwihisha canke mu gushaka gushika ikintu kanaka, ngo ugasanga impamvu ituma akora ivyo bintu ntahitaniye n'icari, ntahitaniye n'uko ameze, ntahitaniye nuko we ubuzima bwiwe bumeze exactement. Bamwe ugasanga barihisha abandi, canke ugasanga akora ibintu kugira ngo aronke ikintu kanaka, akora kugira ngo ashike ku kintu kanaka, ivyo bikamutera canke bikamutuma gukora ibinyuranye n'uko ameze, kuvuga amajambo anyuranye n'uko ari, canke gukora ibintu bitandukanye n'uco ari exactement mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ikindi naco dukwiye kwiyumvira canke dukwiye kwibaza, mbega iyo uri wenyene ivyumviro wiyumvira ni ivyumviro vyiza canke n'ivyumviro bibi, kuko uno musi hariho abantu muri bo bafise ivyumviro bibi, I mean ivyumviro vy'uko yama afise intention mbi misi yose muri we, yama yiyumvira canke yama ashaka kugira nabi abandi, yama ashaka gukora ibibi, yama ashaka gukora ibintu bidashoboka, yama ashaka konona ibintu, yama ashaka kwica ibintu, afise impamvu kanaka. Ariko ni vyiza ko umuntu wese yo kugira écoute, akiyumvira canke akibaza, est-ce que ivyo nkora canke ivyo niyumvira bihwanye n'ico ndi, canke bihwanye n'ico ubuzima bwanje nshaka kubushika, canke bihwanye n'ico jewe nshaka gushikako mu buzima bwanje. Turiko turangiza ikiyago c'uno musi, nobwira canke notumira umuntu wese kwicara akiyumvira, yicara ahantu wewe nyene wibaze canke wiyumvire, est-ce que ndinde jewe, ivyo nkora birahwanye n'ico ndi, amajambo mvuga arajanye n'ico ndi, ivyumviro vyanje birajanye n'ico ndi jewe. Hanyuma wisuzume, kuko c'est vrai dushobora kuba turiko turabaho canke ushobora kuba uriko urabaho ubwo buzima, ariko ubwo buzima sibwo wagenewe. Kwihisha canke kwihindura canke gukora ibintu bibi kugira ngo uronke ikintu kanaka, canke kwisuzestima, ugasanga hariho abantu bisuzestima, canke hari abantu bigaye, hari abantu bisuzugura, hariho abantu bagendera ku bandi, bagendera ku vyiyumviro vy'abandi, mugo ugasanga ntibariko baragaragaza vraie identité zabo. Rero ni vyiza ko wicara ahantu ukiyumvira, si wewe icuri ari ciza, canke nta muntu n'umwe yigera aba mubi, ariko umuntu ahindurwa na societe, umuntu ahindurwa n'abandi, umuntu ahindurwa n'ivyo yabonye ahantu kanaka, ugasanga ariko aravyumva, ariko ashaka gukora ibintu, ariko ategura ibintu bitabaho kugira ngo ashike ku kintu kanaka. Rero ni vyiza ko wicara ukiyumvira, est-ce que jewe ubuzima bwanje nkeneye kubuganisha hehe, nkeneye ko bushika hehe, hanyuma wewe ufatikanye n'icuri, hanyuma ushobore gukora ico ubuzima bugusaba, ushobore gukora ico Imana igusaba. Wicara ahantu wiyumvire, ni iki naremewe hano kw'isi, ni iki Imana yanshiriye kugira ngo ushobore kurangura hano kw'isi, kubera ko kuba uri hano kw'isi hari ico uriko urakora, ariko hazogera igihe uva kw'isi. None est-ce que niwava mw'isi abantu bazovuga ngo wamaze iki, canke ni iki wewe ubwawe ahantu uzobura uzokwicara ukavuga ni namaze iki hano kw'isi, navuye kw'isi hari ico nakoze, navuye kw'isi hari ikintu nsize, navuye kw'isi hari ico Imana yanshiriyeho naragikoze neza. Donc uve kw'isi atadeni ufitiye Imana, kandi umenye ko ubuzima bwawe buzogira ico bumaze mu gihe wabukoresheje neza. So twige kuba abo turi, twige
kuba aho turi. C'est vrai ushobora kuba ubayeho ubuzima ugeze aho ugeze ubu utaramenya ico uri, utaramenya uwo uriwe. Ni vyiza ko gira retraite mu buzima bwawe wiyumvire est ce que ndinde jewe exactement, mbega ndinde, bitandukanye n'ivyo abantu bamvugako, bitandukanye n'ivyo nkora, bitandukanye n'ivyo abavyeyi bamvugako, bitandukanye n'ivyo abantu bambonako. Ndashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro c'uyu munsi, nizere ko mwize kandi mwatahuye, naho ubutaha mu bindi biganiro bizogenda bica ku mboneshakure. Nari Princess Nahara, mwaraheze.